Mu gisagara ca Bujumbura inyama ngo ntizikirya ubishaka, zirya ubishoboye. Mu misi iheze twarababwiye mu nkuru ngufi ubukene bumaze imisi bwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura no hagati mu ntara. Ikiro c'inyama cagugwa ibihumbi 11 mu bihumbi 2022. Uyu musi kigugwa ibihumbi 32. Cimbere magazine iti amafaranga ari kagugwa ikiro kimwe c'inyama yoguza umwagazi w'impene mu myaka 2 iheze. Kubera iki inyama zaduze gushika hiyo hose. Niyo nkuru nyamukuru tuza kurabira hamwe no musi. Amahoro cane ni David, nizere ko meze neza. Mu kwezi kwa gatatu 2022 ikiro c'inyama z'imisoso mu isoko kwa Siyoni cagugwa amafaranga ibihumbi 11. Haracindwi zitatu cagugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 27 n'ibihumbi 28. Uno musi kigugwa hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 32. Ikinyamakuru Iris News kitubwira ko atari imisoso yaduze gusa, ngo nizo bita canga zisikaye zigugwa amafaranga ibihumbi 22 ku kiro, zahora ku bihumbi 18 haheze ukwezi kumwe gusa. Aho rero ngo ubugize Imana ukazironka. None biva kuki? Muri iki gihe haribonekeza ubukene budasanzwe bw'inyama mu mabagiro. Umwe mu bagura inka bazijana ku macuniro avuga ko muri kino gihe atanka zibagwa bakironka. Ngo yahora aja kurangura inka mu isoko yitwa Buhinja i Makamba, aho hahurira inka zivuye muri Tanzania. None ubu amenyesha ko izo nka zitakihashoka. No mu isoko ya komine Mishiha mu ntara ya Cankuzo naho nyene bisa n'ivyo. Abadandaza bamenyesha ko ubu atanka nyinshi zihashoka kubera ko zazimvye. Ngo biva ku kuntu agaciro k'amafaranga y'u Burundi kakorotse. Bavuga ko inka yahora igugwa umuriyoni 1.5 ubu irashikana imiliyoni 3. Hagaca hajako n'ibitoro vyo kuzishikana i Bujumbura. Jampara yororera mu bumanuko bw'igihugu we avuga ko imvoya vyose ari ngingo leta yafashe yuko inka zororegwa mu ruhongore. Ngo vyaciye bituma abanyagihugu bahitamo kuzigurisha, hama borora zike z'inzungu. Urugo rwahora rutahamwo inka 5 rugatahamwo imwe. Ni mu gihe zirya nka za bihembe zaturutswa ku misozi arizo zavamo nyinshi zishogwa kugira zibagwe. Twibukanye ko ingingo yo kubuza kuragira ibitungwa yafashwe mu mwaka wa 2021. Imbere gato yuko iyo ifatwa no kuvuga mu mwaka wa 2020 ikiro c'umusoso cagugwa amafaranga ibihumbi 8,500. Uyu musi ikiro c'umusoso kigeze ku bihumbi 30. N'ibiciro vy'inyama z'ingurube vyarakurikiye. Jimbere itubwira ko ubu ikiro kigeze ku bihumbi 18 kandi cyagugwa hagati y'ibihumbi 6,500 n'ibihumbi 8 haraciye imyaka 2. Ushaka iyokeje kenshi bita akabenzi we ari hagati y'ibihumbi 23 n'ibihumbi 25. Brochette yahora ku bihumbi 2,500 canke ibihumbi 3. Ubu make ya nyuma igugwa ibihumbi 5. Henshi mbere ararenga. Ibitungwa rero ngo ni bike cane mu masoko yose baranguriramwo, murumva ko bene vyo baca babizimbako. Impene yahora igugwa ibihumbi 100 mu myaka 2 iheze ubigeze ku bihumbi 300 canke arenga. Ngo hari n'impene zisigaye zigugwa umuriyoni. Inka yo twababwiye ko iri muri 3. Ku rundi ruhande abarangura inka n'impene zo gushora mu mamodoka bavuga ko bibagora kuronka igitoro cyo kuzipakira. Bakironka bakakironka kibazimvye. Tubibutse ko mu mpera z'ukwezi kwa mbere 2023 leta yari yashinze ko ikiro c'inyama z'umusoso w'inka gishizwe ku mafaranga ibihumbi 11, ikiro ca canga gishirwa ku bihumbi 10. Dutandukira inkuru ngufi. Duhere kuri inkuru y'umubabaro wo kumenya urupfu rwa Dr Carmen Nibigira, imboneza mu guteza imbere igisata c'ingenzi mu Burundi no muri Afrika y'ubuseruko. Yashengeye ku munsi wa gatandatu itariki 16 zo ku kwezi kwa Munyonyo ahitanywe n'ingwara. Yari afise imyaka 46. Yari yanonosoye ivyigwa vyo gutunganya ibibanza vy'iratiro bitungiwemo ibikoko park, gutunganya imyidagaduro no kwakira ingenzi. Bimwe mu vyo yaranguye, yarabaye umuyobozi w'ikigo c'amahoteli muri Tanzania, umuhuzabikorwa w'amashirahamwe atembereza ingenzi mu karere, yararongoye igisata c'ingenzi mu Burundi,
araba umuyobozi w'ishirahamwe ryo guteza imbere ingenzi muri Afrika y'ubuseruko. Kurekura abanyororo biherutse kuba ku kigongo c'umukuru w'igihugu ngo vyarahimbaye umuserukizi w'ubumwe bwa Buraya mu Burundi. Yabishikirije kuri uyu wa gatanu mu nama yo gusuzuma imigambi y'igisata c'ubutungane gifashwe mu mugongo n'amashirahamwe y'ubumwe bwa Buraya. Tubibutse ko abanyororo 5,442 aribo bazorekurwa muri iki gikorwa giheruka gutanguzwa n'umukuru w'igihugu. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje zizosubira ejo.